nibajije ikibazo ngo nokora iki kugira nkizwe, nokora iki kugira nkizwe. Hariho ababajije ico kibazo bacibariza umwami Yesu ubwiwe nyene. Uwa mbere yamenyekanye cane yabajije ico kibazo, turakurikirana amajambo y'ikiganiro bagize na Yesu. Uwo nawe yitwa Nikodemu. Reka turabe muri Yohana 3, niho hatuganirira ivya Nikodemu na Yesu, ivyo baganiriye. Reka duhera mbere ku ntango, naringe guhera ku murongo wa 3, ariko reka duhere ku ntango. Hari umuntu mu bafarizayi yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shita Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Ngira ngo Nikodemu yaramukambwe nkanje. Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe ni mpwemu, ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Reka tubanze tugeze ngaha twiyumvire tuzirikane. Yesu aramubwiye ati, nukuri ndabikubwiye, iyo umuntu atavutse ubugira kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Bisigura iki? Iyo umuntu dusubije ubwenge inyuma twiyumvira ingene twavutse tumeze ukundi, turi abazungu batwita ati ka kazungu kaje, twavutse dufise udutwe dutoyi, dufise udutoki dutoyi, dufise, novuga nti twari abandi, twari tumeze ukundi. Hari ibintu twagiye twongerako, ariko biboneka yuko ugiye kuvuka ubugira kabiri hari ibintu vyinshi uta. Mbere ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umuntu agiye muri Kristo ngo abikiremwa gishasha, aba yahindutse, ibya kera biba biheze, bimwe vya kera ntavyo aba agifise. Ariko ico tubona kenshi mu ba Kristo, hariho nabo umuntu yokubaza ati, mbega uwo yaravutse ubugira kabiri, yaravyawe ubugira kabiri? Ariko ni ibintu bibera mu mpwemu, babitubwiye. Nico ijambo ry'Imana riko rivuga ngo ikivyawe rero n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe, Yesu niwe avuga, nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenye aho uva naho uja. Uko niko amera uvyawe na mpwemu wese. Uvyawe na mpwemu aca atwagwa n'izindi nkomezi zadategekawe, ariko wewe aba afise novuga ubundi bubasha bumukoreramwo, umutegeka nk'uko umuyaga ugenda iyo ugomba, umuntu akawurorera nk'isinema ati, umuyaga uri kuja hariya uja hariya. Ku bibuga vy'indege hariho n'utudarapo usanga tumanitse twerekana, tuguma tuzungagirika, ariko twerekana iyo uwo munsi umuyaga uhuha uja. Nikodemu yari umunyeshuri mwiza, aramubaza ati, ivyo bishoboka bite none? Ku bantu bazi kuganira niho bahora bakunda kubaza ngo ushatse kuvuga iki. Nawe yabajije Yesu ati, bishoboka gute? Nukuvuga bimbwire mu yandi majambo, kuko ibi uriko urambwira ntavyo numva.
Yesu aramwishura ati ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ivyo. Nukuri nukuri ndabikubwire, twebwe tuvuga ico tuzi kandi dushingira intahe ico twabonye, ariko ntimwemera igishinga ntahe cacu. Ko nababwiye ivy'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira ivy'ijuru? Abantu iyo bibaza ivy'ijuru kenshi novuga baterura ivy'isi bakabihinyanyura bakabitereka mu ijuru, bakibaza ko bizokora, ko ari meme system, ko ari umukino uzobandanya umeze nk'uko umeze nk'aha kw'isi. Nimwibuke ba bagabo babaza Yesu ngo none uriya mugore yarongowe n'abagabo benshi, none mw'ijuru ngo azoba ari umugore wande? Inyishu Yesu yabahaye murayibuka, ariko mwumve yuko ivyo abantu bariko bariyumvira sivyo Yesu yaje kubabwira. Nta waduze mw'ijuru atari wamanutse ava mw'ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mw'ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Bisigura iki? Iyi nkuru umuntu akwiye kubanza kuyimenya. Mose yari yatumwe n'Imana kujana ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Bageze mu nzira, ba bantu biha gucumura, baracumura, Imana ibatera ibihano, inzoka ziraduka, inzoka zibakomoye bapfa. Ba bantu batakambira Imana, Imana yo yahamana ikigongwe, ica irababwira iti emwe nta kibazo, reka isaba Mose eti egome gerageza genda ubakorere inzoka. Iyo nzoka rero Imana icishiramwo ububasha, urangamiye iyo nzoka rero yacakira. Na Yesu yaje muri iyo sanamu, kuko yaraje asanga abantu bibereye mu vyaha, bari mu vyaha, nta cari kubakiza. Icari kubakiza niki? Icari kubakiza niwe nyene yakibabwiye ati rero bizogenda kujya nyene vyagenze kuri Mose, ukomowe n'inzoka akarangamiza umusaraba Mose yari yakoze, yarakize. Nubu uzorangamiza umusaraba jewe ndiko, bagiye kubitahura mu nyuma, nawe azokira. Nuko niho rero Yesu yabandanya akamubwira ati kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwumwizera wese ntazapfe rubi, ariko aze ahabwe ubugingo budashira. Mu yandi majambo, Yesu yuguruye amaso Nikodemu, atugurura amaso wumve, jewe ni jewe umwana w'ikinege w'Imana. Uwunyizera ntazopfa rubi, ahubwo azoronka ubugingo budashira. Yarabandanije ati erega Imana, ati kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Kubera yuko Abayahudi bari bafise mu mateka yabo igihano citwa ngo iryinyo ku rindi, ijisho ku rindi. Umenya ijisho umumena ijisho, ukukuye iryinyo nawe umukura irindi, nuko ukuye umubangabanga umukura uyundi. Nuko niko vyari bimeze. Ariko Yesu yaje aza guhanagura vya vyaha vyacu, uwumwizera wese. Ntiyaje guca imanza, yaje kuvuga ati ushaka wese naze, wemeye
unyizera wese naze umuzigo wiwe uratibuka nawe akabona ubugingo budashira. Umwizera wese ntazotsindwa n'urubanza, ariko umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana. Haleluya! Mbega nawe urizera? Urizera umwana w'Imana? Uragendera mu rukundo rwiwe? Aho ni ikibazo umwe wese acagira. Mbega ndizera? Ubu ni wibaze ko urizera koko? Urizera koko? Ejo bundi numvise ikiganiro kirantangaza rwose, sinagihejeje kandi ndibaza ko nzogisanga ku murongo nkasubira nkakikurikirana neza. Ari umuntu yariko avuga ku bantu batizera Kristo, bakibaza yuko hariho izindi nzira zishobora kubashikana ku gakiza. Ntaziriho. Ni naco umwami Yesu atubwira ati ntimukifatanye n'abatizera, kuko abatizera bazobajana ahatariho, muje mutakare muzimire. Ego, reka tubandanye turi kuri rya jambo ryo kwizera. Nukora iki kugira ngo nkizwe? Wa mbere yaronse inyishu ati niwizere, niyo Nikodemu yaronse. Ariko hariya tugiye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 16 hari ahantu kuri 30 dusoma amajambo atangaje cane. Reka duhere mbere haruguru gatoyi, kuko iyo nkuru ni nkuru ndende ivuga ingena Pawulo na Silasi baboshwe barapfunzwe, ariko Imana irabagabira umunyago, umusoda mu bari babacunze ahindukirira Yesu Kristo. Amen. Reka duhere kuri 19, ni umurongo wa 16 umurongo wa 19 turasoma. Maze bashebuja babonye yuko ico baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Pawulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashingantahe, babashira abacamanza bataba abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu, kandi ari Abayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke kuyikorera. Twebwe turabaroma. Ishengero rirabahagurukira icarimwe. Abacamanza babakakagurira ko impuzu, bagera ko babakubita. Nimwiyumvire. Ejo bundi nari mu Burundi, numva ahantu sinamubonye mugabo numva ngo n'umwana bariko barakubita ngo yirivye. Ninde yababwiye kubakubita? Umenga ni ibintu vyiza, n'ubutungane, ariko ico sishanzanye ngaha. Turi ku kwizera, turiko turavuga rero ngena abacamanza bavuze ngo abo bantu ni mubakubite. Mu Kirundi baca umugani ngo inkoni ishikira igufa nishikira ingeso. Bisigura yuko ni vyiza yuko umuntu umwigisha kugeza abone akamaro ko guhinduka ako ukoresha ikimoko. Ubwo Yesu azana ikimoko nubaba kidukubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mw'ibohero, babarira umurinzi kubarinda cane.
nawe abari batyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Uko babicapa sinyaza ko ariko bimeze. Barafata igiti kininiya bakakibaza aho akarenge gaca, amagashiramwo ikufuri bagafunga bakaboheramwo. Umva ntushobora kuvanaho ivyo biti ngo uhaguruke. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi iciranyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo yabo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila. Arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura batizere, umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Baramubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abohagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa bo n'abiwe bose. Haleluya! Nokora iki ngo nkire? Izere umwami wacu Yesu Kristo urakira. Niryo jambo bamwishuye. Ayo majambo aranezeye, ayo majambo aradukomeza muri kano kanya. Izere umwami Yesu. Ushobora kuvuga ati, jewe yamara nukuri ndagerageza kwizera, ariko none kumenga nta kintu, nta formule iriho, none nizera gute, bigenda gute? Ukwizera kugaragazwa no kuhinduka. Hari ivyo wahora ukora utabugisubira gukora, wahora ubesha ntusubira kubesha, wahora wiba ntusubira kwiba, wahora wipfuza kwiba ntusubira kuvyipfuza, wahora ukora ibibi ariko ntusubira kubikora, kandi ugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Reka twisomere mu Baheburayo, turahasanga ijambo ritubwira ku kwizera. Ni hariya Abaheburayo 10 ku karongo ka 6 turasoma aya majambo ngo, kandi ubutizera ntibishoboka kwa ihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Haleluya! Ukwizera Imana bwa mbere no kwizera kwiriho, kandi kwiha impera abayirondera. Bega Imana yamaze kuguha impera. Hari ico wayisavye ngaha ikakiguha. Hariho abantu benshi b'indyarya bamaze iminsi babwira abantu ngo yisaba ibintu vyose ngo irabiguha. Nukuri ryaravuze iryo jambo ngo ico tuzosaba cose tukagisaba mu kwizera, Imana izokiduha. Nivyo izokiduha kihwanye n'ubugombe bwayo. Izokiduha gihwanye n'ubugombe bwayo. Ngaha twese turipfuza ibifadika, siko? None tubeshe aha, nka jewe nkavuga nti, ariko vyari kumbera vyiza mfise indege zibiri nkazitereka ngaho hanze, nkabisaba n'Imana itabimpaye, kuko nubu bishobora kubimpa, ariko ibimpaye ni ukugira ngo bimarike, ni ukugira ngo bikore mu murimo wayo. Amina, amina. Kandi ubutizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera
abayirondera. Eh, tukamenya kandi ibi tubihebwa ubuntu. Tubihebwa ubuntu mu Befeso 2:8-9 hariya niho dusoma ngo ubuntu nibwo bwabakijije kuko kwizera navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire mwahawe n'Imana. Haleluya, haleluya. Hano twogumaho twokwirirwa turaganira rikarenga, ariko nashaka nongere ndababwire nti mbega uwakijijwe ameze gute? Reka tutange akarorero kuri Zakayo. Zakayo yumvise ngo Yesu azoja mu gisagara iwabo, aravyiyumvira ati none ko akunda kujana n'abantu benshi no mubona gute? Ega nta nuwo ndabona. Zakayo yurira ku giti, n'ivyo vyaha vyiwe ntavyo ariko aribaza, niko nibaza jewe. Yuriye ku giti, Yesu ahashitse aramubona, aramubwira ati Zakayo ururuka, kuko uno munsi ndara iwawe. Ba bantu bari kumwe nawe ariko baramufasha kuroba intama, kumbura baza barovye ibintama. Ati sinzi, hariho ngewe n'abavuze atari kujya mugabo n'umunyabyaha. None Yesu kweri niwe agiye kugendera? Kuko vyarigeze no gushika n'ibindi gihe akavuga ati yo ariko n'umunyabyaha. Yesu rero yafashe ingingo yo kuza kurara kwa Zakayo. Zakayo nawe amushikanye mu nzu, n'umukire. Zakayo afise ibintu n'umutoza kori, yarivye biriya canke yarakuye, yararonse inyungu nyinshi. Aravuga ati kuva uyu munsi rero Yesu amaze gushika mu rusago rwiwe, ati kuva uyu munsi ivyanje ngiye kubigabura ndabihe abora, abo nanyaze ncibuka nzobaha ibingana uku nuku. Zakayo yaciye ahinduka. Zakayo ntiyabaye akiba wa wundi, kuko yari kumwe na Yesu. Yesu yari mu nzu wiwe, mu nzu yiwe y'umutima wiwe, afata izindi ngingo. Ubu munsi Yesu yo kwinjira mu mutima wawe, yo kwinjira mu nzu yawe y'umutima wawe, hari ikintu wohindura. Haleluya, haleluya. Kenshi dukunda kwibaza ngo mbega none twihana gute, twakijijwe gute? None ga warihanye, warihanye. Nukuvuga warihanye, ivyo wakoze urabigaya, urahindukira ubivamwo, usubira. Mu Kidagi hari ijambo bavuga ngo umkehren canke bekehrung. Nukuvuga waba uriko uragenda gutya ugaca uhinduka ugasubira iyo uvuye. Nukuvuga ivyo wari ugiyemwo uca uhindura ukaja mu nzira ya Yesu, hanyuma ukavuka ubugira kabiri, ukavuka ubugira kabiri. Hariho abantu benshi banse kubatizwa, ngo jewe na jewe narimwoga, ngo jewe ngo nkira kayoya, ngo barambatije, ngo birakwiye, ngo nta kubatizwa inshuro 10, ngo urya batizo urakwiye. Hariya muri Mariko, reka tugendere kwijambo, reka tugendere kwijambo muri Mariko, ndibaza ko ari 16:15, 16:15 niho havuga ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Ntibavuze ngo ubatizwa akizera, oya, bavuze ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Nshuti yanje, ubu rero uravyumvise, bikore gutyo. Ko wizeye uyu munsi, batizwa. Ko wizeye, batizwa. Nagiye hari Makamba, hari umuntu w'umwubahwa, umuntu w'umuvyeyi akuze, turaganira. Ndamubwira ntariko kuri vyari kuba biri vyiza, vyobaye vyiza ubatijwe, kuko niho uba wanditswe.
Mutama nagiye gushika ngaha bampa inkuru yuko yavuze ati ni ukuri rya jambo riramfashe nimumfashe nawe reka rondera abagufasha ubatizwe ube icaremwe gishasha. Reka turihereze ko iri jambo ryo kuba icaremwe gishasha riri mw'ibaruwa rya kabiri ry'Abikorinto igice ca 5 akarongo ka 17 niho hatubwira ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ivya kera biba bihise vyose biba bicitse bishasha. Yesu aguhezagire mwene data, Yesu aguhezagire nshuti yanje, Yesu aguhezagire we wumvirije iyi video, yishire ku mutima. Yesu akomeze kubana nawe. Dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye Mana ya Aburahamu, ya Izahaki na Yakobo. Turagushimiye Mana watwigaragaje ko ukatwimenyesha ko muri Yesu Kristo Umunyenazareti. Turagushimiye kuri aya majambo meza utubwiye, utuhaye umuco ingene twokira. Uhoraho twayumvise ayo majambo ariko ntitwoyagumya ngo bishoboke atari wowe duhaye inguvu n'inkomezi zo kuyagumya no kuyashira mu ngiro. Turaguhaye ikaze mu mutima wacu Mwami Yesu, uze mze nka mpwemu wawe aze muri twebwe atwereke ibyawe, tumenye ibyawe. Turashaka kuzoja mu ijuru, nico gituma ikibazo caje ngo mbega nokora iki kugira nkizwe. Oh haleluya, ndaje imbere yawe Mana, ndakweretse aba bantu bavyumvirije bakavyipfuza ku bwabo, bakavyipfuza ku bw'imiryango yabo, ngo bibakorere Mana, ubakorere igitangaza, babone ukuboko kwawe, babone ibitangaza vyawe mw'izina rya Yesu. Mana yo mwijuru, reka n'ubu muri kano kanya ndakwereke aba bene data bafise amagara make. Hariho abo tumaze iminsi dusengera bagwaye, baragwara. Sindi bavuga amazina hano ariko urabazi. Hari uri mu bumanuko bwo mu Budagi, hari uri mu Budagi hagati, hari n'uri hano mu gisagara, hariho n'abandi bagwariye kure, nabo nyine ubibuke. Turakweretse Mana bari mu gahinda kukubura, nabo ngo bagirire neza, ubahoze, ubane nabo. Turagusabye tukwizeye Mana. Umwaka ugiye guhera, abantu rero batanga kwibaza nyene bizogenda. Ndakwingize Mana ngo baremeshe abari n'umutima uha, abari n'ubwoba, ngo baremeshe kandi baramire. Turagusabye tukwizeye. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisavye nizeye. Amen. Bari kumwe na Pasteur HilaireNininahazwe, dusanzwe tuyoboye igikorwa hano mu gisagara ca Trostorf, ni hafi y'igisagara ca Cologne. Abifuza kuzobana natwe ku minsi ya Mungu murashobora kubikora, mukaturondera ku nimero canke mukaturondera ku nimero ya WhatsApp canke telefone isanzwe. Nimero ya WhatsApp ni guteranya 49 ijana na 52 rimwe 35 amajana 215. Mushobora no kutwandikira kuri email jewe nitwa Ninahazwe@gmail canke mushobora gukoresha iyindi nahora nkoresha kera kandi n'ubu ndayikoresha, pprhilaire@gmail.com. Nuko nkaba ndabipfurije rero kugubwa neza no kuroranirwa muri iyi minsi. Ni minsi bahimbaza abapfuye mu bihugu vyinshi, bahimbaza n'iminsi mikuru ipfuye. Ico nobahanura ndabakebura ngo mwebwe mureke kwifatanya nawe mudahuje ukwizera. Ni mw'izina rya Yesu rero ndabasezeye kandi abagumbiriye, turi kumwe naho ubutaha. Mushobora kugira ico mutereye kuri uru rubuga mu kurungika
komanteri yanyu canke mugashirako agakumu canke mugafyonda ku gakengeri kugira bigaragare ko mwahaciye kugira ngo n'ibiharuro biduge biboneke ko tutariko tutamba twirorera. Yesu rero abahezagire mugire umunsi mwiza.